novuga ko ndi umugwizatunga cyangwa umuntu yigenga kuko ntawe nkorera. Hanyuma jewe nkaba ndi mwene rirya tongo twagiye kuraba. Rirya tongo rero tukaba twarumvikanye n'utwara sosiyete Kababuko ko tworishira muri sosiyete kugira ngo nk'umutahe, kuko yaranjikiye arambwira yuko akeneye abantu bagura ama action ko muvyita. Hanyuma nanje narabonye yuko mu ntererano nozana nk'umwe mu madiaspora b'abarundi, intego yacu ikaba ari uko twogira ico duterereye mu iterambere ry'igihugu Burundi bwacu bwiza. Kugira ngo ngira ngo murabizi benshi muracari bato ngaha aye, murabizi abantu biga amashuri hanyuma bakabura ubuzi. Umudiaspora rero akiyumvira ati mbega none jewe noterera iki kugira ngo bijya bihumbi by'abashomeri nanje nkuremwo numwe canke babiri bashobore kuronka ingene bashobora kwibeshaho. Ngira ngo nababariye tukiri hajya haruguru kwitongo iyo narikuye hajya nashize mu ngiro umugani data yahora njira ambarira ati mwananje ni waronka amahera 10 uzorya 3 ubika 7. Niko nabigenjeje nababariye yuko ujya niwo mushahara wa mbere nahembwe igihe natangura gukora. Hanyuma muri societe Kababuko rero intererano yiwanje ikaba ariyo. Jewe rero nk'indongozi y'abarundi b'aba diaspora baba muri Tanzania nagize nti ntanga karorero bambone nk'indongozi yabo babone ico ndiko ndakorera ngaha aye. Hama ntangira n'Imana sinaje gutamba nirorera nkorana ni societe Kababuko nayo nyene umukuru wayo asanzwe arazwi ishinga na caciyumviro nyene icubahira yamadushikiriza ati mwebwe mwagiye hariya ngo akanyone katagurutse ntikamenye iyo bweze, mwebwe mwagiye hariya bweze ntimwibagire iwanyu. Nico ciyumviro rero nanje canzanye. Hanyuma rijya tongo nkuko nababwiye tukaba turi mu nteguro yo guheraheza kumvikana mu mpapuro. Hanyuma umugambi wo gutangura ibikorwa ukaba uri hafi mu kwezi kwa mbere ku mwaka uza 2023 ibikorwa bigaca bitanguranye izina. Hanyuma nkaba nagomba gutera kamo mwebwe ugwaruka ko ibikorwa nk'ibi iye bitanguye vyijukire. Nabonye amativi menshi ngaha aye na amativi mobile abituriko turavuga ngaha aye mubishira mu kirera abarundi babone ko mubaho namwebwe mwitangaze mutangaze ivyo bikorwa byanyu muriko murakora abantu babimenye. Muze murashiraho natujya tunomero twanyu kugira ngo umuntu abakeneye ashobore kugira aho abasanga. Twifuza ko igihugu cacu kujya tugenda kuba aba diaspora handi n'abandi bazoze kuba aba diaspora hiwacu kandi birashoboka. Turazi ibihugu bito bito usanga hariho nk'igihugu ca Vatican muhora mucumva, hariho byo bita Monaco, n'ubuhugu buto buto budashikira n'u Burundi kandi budafise washaka n'ubutunzi Uburundi bufise. Uburundi bufise byose nyene icubahiro umukuru w'igihugu yamabivuga yamatwibutsa no kutwibutsa kuko bijya vuga n'ibintu tubona. None ugira ngo uvuze uti mu Burundi dufise amazi akwiye, dufise inzuzi zikwiye, dufise isirema. Hanyuma tugaca tugira n'abarundi bazi ubwenge. Burya abarundi turafise ibihangange cyane mwirabireko. Nibaza rero ko igikuru nuko ngo imitwe ikoranye dushira imitwe yacu hamwe kugira ngo umurundi wari we wese agire icaterereye kugira ngo igihugu kigire intambwe yindi tuma igihugu kija gitera imbere. Niko karoro turiko turabaha twebwe turabasumye imyaka gatoyi n'uyu directeur general wa Kababuko twabuze tuti reka tuje hamwe twereka karorero ugwaruka. Niho rijya zina ry'ivyizigiro ryavuye. Duha ivyizigiro aba bakiri bato mu Kirundi mu Gifaransa bavuga ngo ama generation nouvelle.
tubahe ibi byizigiro mu bikorere ko burya nama mvuga umutahe mukuru w'umuntu ni umutwe afise ni inguvu yavukanye ibindi byose biza bikwirikiza zijya nguvu ufise uzikurikije neza hanyuma umutwe ukawuteka neza nta nkeka ko iterambere riza kandi jewe ndavuze ibyizugire yuko ikino gihugu cy'iwacu kizoba igihugu cyiza cyane benshi barakunda kuvuga iyo ushaka kuvuga ibyizugiro ngo uca wubaka mu gifaransa ngo construire des châteaux en Espagne ni kuko abantu batovuga ati construire des châteaux au Burundi na twebwe ijya Espagne yahijya yejo bavuga Espagne kuko nivyo byari bihugu by'akarorero muri iyo myaka yahera ariko natwe turi mu nzira cyane cyane nkuko bavuga mu Kirundi ufashije agakura uburi kuriteza imbere uri ko uteza imbere igihugu kuko uburundi bwejo ni mwebwe nabo muzokwibaruka murambabarira navuze menshi cyane ariko nanje biranezereje ko dushoboye guhura nanje numumenyesha makuru sivyo nigiye mugabo nanje ndi muri byo nanje biranezereza rero mpuye n'abantu ubona ko bari ku kazi na cyane cyane ubona yuko bafise akamwemwe ku munwa nkaba naje mva mu gihugu ca Sudani y'Epfo ibi bikorwa mubona tuje gukorera mu gihugu cacu twara tubikorera mu mahanga ariko cyo turashima duti reka tugende twugure societe twitavye akamo kanyene cyubahiro umukuru w'igihugu Felicito Ndayishimiye kugira ngo dushobore kuza guteza imbere igihugu cacu kandi yadutiye akamo avuga ati umwe wese azane ubuhinga asanzwe afise ubwa mbere uyu mugambi urafitiye akamaro cyane aba diaspora bari mu mahanga abarundi bagiye gukorera mu mahanga keshi iyo barungitse amafaranga yabo kugira ngo bashobore kubakirwa amazu bakayirungika mu miryango basanga babubaka inzu batipfuza ariko iyo uciye muri societe Kababuko barakwereka igicapo cy'iyo nzu bakakwereka ibeyi y'iyo nzu bagaca batangura kuyubaka bamaze kuyubaka muzamura riha amafaranga nkuko mwasanzwe mwagiraniye amasezerano nabo bantu hanyuma akamaro bifitiye abene gihugu murabona uyu mugambi wa leta wo kugwiza uburaro mu gihugu cy'u Burundi n'umugambi uzi imbere n'umugambi ugira kabiri ku burimyi ariko uyu mugambi nawo nubwo bo warimye ukarya utagira hurara musanga ishusho y'igihugu idasa neza murabona ibihugu byinshi birateye imbere cyane ku nyubako rero ivyo twize mu mahanga tuje kubikorera mu gihugu cyacu akarusho ka mbere dufise canke twashizemwo kakabijya nuko umuntu azoba mu rupangu rwiwe atawundi basangiye ruri korotire akandi karusho twashizemwo n'inzu zagutse kandi zisa neza cyane kandi akandi karusho twashizemwo n'inzu zizoba zikomeye kandi zizoramba zizoba zubatswe ahantu twashize nibarabara ryiza tuzokorana na banki ijejwe ivyiterambere mu gihugu mu bijanye n'inyubako nukuvuga yuko rero umuntu adafise amafaranga ariko akwije condition banke izomusaba uyo turashobora no kuyimuha ideni akazara yira bukebuke umuntu afise ashobora kubahiriza condition leta yamusavye iyo banke yamusavye birakunda ko azozara turiha buhoro buhoro nkuko tuba twavyumvikanye aba diaspora bari hanze bari guca amafaranga ariko tushatse kugira ngo tushireho ahantu amafaranga bagiye gukorera bazohora bayashikiza canke bazane n'imitahe yabo muri uwo mugambi kugira ngo ibikorwa bigende neza ushobora kuza ufise n'igice uzoza tuvugane hanyuma utubwire ingene uzozura turiha hanyuma inzu tuyubake hanyuma we tuyigushikirize wiberemwo akarusho abajene bafise muri uyu mugambi societe yaragerageje kurokirita abakozi bakabakaba 400 nibo bajya mwabonye harimwe abaje kuvuga ati reka tuje kwirabira ingene ibikorwa bizotangura muri abo bantu rero twarokirise abeshi n'abajene batagira akazi baje gusaba akazi muri societe yacu umwe wese rero muri abo bajene azohabwa igikorwa azobashoboye harimwo abafundi harimwo abaede harimwo n'abandi tusaye dukorana muri biro ya societe aribo baba mwabonye baje kudushigikira harimwo abasekretary harimwo abakontabule harimwo
aba engineer eka harimwo abakozi b'ubwoko butandukanye. Diaspora turabateye akamo kugira ngo bazane imitahe yabo muri societe Kababuko, kugira ngo bateze imbere igihugu biciye muri societe Kababuko. Abene gihugu nabo bari mu gihugu turabatera akamo kugira ngo nabo nyene bazane imitahe yabo canke baze kwifatanya natwe canke baze kutugurira ayo mazu kugira ngo babe heza, kuko n'amazu arazimbutse cyane. Uravye tere ukuntu ibingana, uravye inzu ukuntu ibisa, birazimbutse cyane. Ego kugira umuntu ashoboye gutangura umugambi wo kubaka n'ama procedure agenda arahaba, hari ibyo byapa bita les plans, harabaho établissement y'ama plan, hakabaho ivyigwa vy'ikibanza, hakabaho kandi no guharura amadevi, ari umuntu ashika kuya ntambwe yo kuvuga ko agaciro c'ikintu abakoze. Rero ivyigwa byarahabaye, twaracafye amaplan ni gisagara twakoze n'ubundi buhinga mutamenyeye cyane ngaha, ariko nabwiye ko birazanana n'urungano rushasha guterambere ry'isi, kuvuga n'amazu zo ageze ya kijambere, azoba ariho amazu ari mu bwoko bune. Hari amazu standard nko twabasiguriye, hakaba amazu VIP agizwe n'amagorofa, n'amazu VIP agizwe n'andi magorofa nyene. Uko reba iduga niko bigenda vyiyongera mu birasi bigize ibibanza bigize izo plan. Rero ni ibintu twacafye twiyumvira turabana kungene isi aho ikiragera, duca turashiramo kandi n'ama espace vert, kiya kibanza harimo n'ama espace vert, hazoba harimo n'ibibuga kugira ngo abantu bazoba baba mu ayo mazu bashobore kuronka akayaga kavuye mu bidukikije.